Umuntu TV tubitayeho. Amahoro abane namwe mwese bakunzi bacu mudukurikirana muri hirya no hino. Ni umunezero ntangere kongera guhura namwe mu kiganiro nk'iki. Ni mu kiganiro Nyigisha gusenga, tugiye kurabira hamwe kandi mbega umusaraba ukoreshwa n'abandi. Umusaraba uboneka hehe? Nyandwi Bosco niwe agiye kudufasha kwishura kuri ivyo bibazo. Ndamuhaye ikaze mu kiganiro. Rero kubijanye n'umusaraba novuga nti hariho nkumbure abafise experience yo gushobora kuwigisha ko kunsumvya, ariko jewe maze gusoma ivyanditswe umusaraba na utahuye ko ari symbole canke signe, ico twovuga ko ari kimenyetso kiboneka ahantu habiri, mu nzira zibiri canke ku bintu bibiri. Ivyo bintu bibiri rero kimwe kigabuye ukoreshwa mu nzira zibiri. Mbega umusaraba ni iki? Umusaraba ugiye mu gitabo co gusubira mu vyagezwe uhereye ku gice ca 21 uhereye 22 kugera ku murongo wa 23 ndaja kuhasoma. Umusaraba ni ikimenyetso cagaragaza umuntu canke mu muryango canke umuntu muri famiye yakoze ibidakogwa abereye kuvumwa muri uwo muryango, ahejeje kuvumwa agaciga urubanza, uwo muntu baca bamushira ku musaraba. Rero umucunguzi wacu amaze kuboneka agatangura kwigisha ibinyuranye n'ivyo abantu bipfuza, agatangura gukora no kurokrita aba azokorana nabo, baramwumvirije baravuga bati uyu muntu suwo muri twebwe, uwo twebwe dutegereje ntabwo ari uyu, ahubwo uyu unye turavye nta kindi gihano akwiriye mu migenzo y'iwacu. Umumenjamenje agakora amakosa nk'ayo ashigwa hamwe n'abandi bakoze amakosa nk'aya, noneho baca bamucira ubwo kumumanika ku musaraba, atari uko ari mwiza muri uwo muryango uwo musaraba, ahubwo ari kimenyetso cyo kwereka abantu bose bo muri ubwo bwoko no muri uwo muryango ko uwumanitswe ko abagushije ishano canke umuryango wiwe ubugushije ishano, kubera ko ababaye ikivume, muri make sumwizigirwa kandi muri uwo muryango. Ico ni ikimenyetso ca mbere co ku musaraba. Reka nsome iryo somo. Gusubira mu vyagezwe ni igice ca 21 uhereye ku murongo wa 22 ukagera 23 haranditswe ngo umuntu niyakora icaha gikwiye kumwicisha, ubwo ubura umunyavyaha ukoze ikintu babona ko atabundi buhinga bategerezwa kukwica muri uwo muryango, bakamwica mukamumanika ku giti, umuntu umuvyimba wiwe ntuzurare kuri ico giti, ariko ntimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti ari kumuvumo. Uwo muntu amanitswe ku giti ari kumuvumo, umanitswe ku giti ari kumuvumo w'Uhoraho, nuko mumuhambe kugira ngo ntimwanduze igihugu Uhoraho wanyu yabahaye kwishamvu. No kuvuga
uwo musaraba uno munsi uri kuvugwa ko ari umusaraba, ariko bo bamanika abo bantu ku giti, ariko uno munsi hevoriwe umusaraba ku nsengero ndetse no mu kandi kayira navuze nza kuvuga. None umusaraba uboneka hehe uno munsi? Umusaraba uboneka ku bantu bapfuye. Umusaraba bawushira n'ikimenyetso kiranga akaburi. Abandi bavuga ngo imva, hari n'abavuga ngo irimbi nimba ntihenze. Eka imva bayivuga kwinshi. Imva rero ingene imeze, iyo umuntu yapfuye akavamwo umwuka atagihema, no kuvuga umubiri wiwe utagifonctiona, ico bakora baramwubakira, bubaka bamanuka baje kuzimu, bimba ikinogo. Ico kinogo kikaba sindabona bimba umuzingi, bakunze kwimba ikinogo gifise uburebure n'ubwaguke bitangana. Ubwo rero ico kinogo bagishizeyo bagaca bafurirako ivu, bagaca baduza akantu mengo ni buri. Ako kantu rero ugiye kuraba bagaforoma suforome y'inzu za kera, hanyuma ako kantu bagaca bagashirako ikimenyetso yuko ari inzu y'uwapfuye. Ni inzu n'umuntu yapfuye atagihema, nico gituma baca bamushira mwivu, kubera ko ntagihema n'amaserire yiwe ntagihema. Uyo muntu rero ikimenyetso kiranga ko ari imva irimwo uwapfuye, baca bashirako uwo musaraba. Ndagushimiye cyane Bwana Bosco Nyandwi ku mwanya waduhaye no ku mfashanyo uduhaye twese hamwe. Banywanyi mutwumviriza, ndabashimira cyane ko murushirizaho kudukurikirana umwanya ku wundi, mubana nacu mufyonda subscribe cyangwa sabone, kandi musangiza abandi ibiganiro tubashikiriza kugira ngo birushirizeho gushikira benshi bashoboka, noneho turushirizeho gukira twese hamwe. Murakoze cyane. Bye bye. Shalom. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe, ntucikwe, ibyiza biri imbere.